tayari turiko turitegura twese turiko turapambana turiko turagwana turiko turitegura mu mpande zose kugira ngo tumakinge sure yuko ibintu bizobara amavuta Kaze bakunzi ba K9 TV kaze mu biganiro byacu kuno musi nkuko umenyereye tuba dufise umutumire atuganira vyinshi bidasanzwe kuvye korakora cyane cyane yari umuririmbyi akatubwira ivyo ariko ararangura hari nabishasha kuno musi rero turi kumwe na Momo Melody wo muri Master Music. Salama. Honey, take money, do some shopping. You wanna be with you, look so amazing. Eswaga meni blingi blingi yapo ndikure meze neza ndashima. Tumva ko meze neza cyane. Ni Momo Melody yaririmbye indirimbo nka Legend, yaririmbye indirimbo yavyemeye n'izindi. Naririmze Legend, narimba yaravyemeye, ndarimba Bebe, ndarimba Feeling, ndarimba Gugu, ndarimba Isezerano, ndarimba No Love, nyinshi cyane. Mu mwaka wa 2020 yarakozwe birashima ko niho benshi batanguye kumenya, yaragiye mu mahiganwa yo guhiganirwa ubushimwe butandukanye harimo nk'ubushimwe bw'abaranze abarivyi baranze umwaka, indirimbo ziwe zaratahanye amachanson de la semaine ku maradiyo atandukanye harimo nka Muza FM hari Gitega, indirimbo zatabakanye mu hari ya Mr FM kandi Gitega, harimo ni yo ku Muco FM Ngozi ntabeshe. Ego. Umwaka wa 2020 twakwita ko ariyo umwaka wakugaragaje cyane. Wow, biraryoshye birakaze gusa kwanza kubivuze binyumvishije yuko ukurikirana umuziki cyane, like utari nk'aba journalist ava gukoroka avuye mu bindi atakurikiranye, so ndashima ntabwo hari ubuhinga bwanje cyangwa se ariko nakantu tunyene Imana yaba yakoze nkakora ngasanga abantu bariko barabikunda. Ego. Kuba mukorana na Master Music wewe hari icyo ubona bikungura? Ego ko twankorana na Master Music ni nkuko umwana yo baba muhira ko bavyeyi biwe, abavyeyi bamuvyaye bamugize wari we bamwambise, umva buri cyose jewe mu muziki Master Music ifise ngaha, so ndi tayari turiko turitegura twese turiko turapambana turiko turagwana turiko turitegura mu mpande zose kugira ngo tumakinge sure yuko ibintu bizobara amavuta. Mu malebo usanga harimo abasani batandukanye, gukorana biroroshye? Nta kibazo, impunda marembe n'amavuta cyane. Arnovich ariko kumenyesha ko yatandukanye na Master Music, we nta mpungenge byaguteye ku migendano ifitanye na Master Music n'abandi baririmbye muri rusange muri Master Music? Oya, icizere ninde nakwije na Jendi direct. Nta kibazo mfitanye na studio, nta kibazo mfitanye na Master Music, nta kibazo mfitanye na Jadix, nta kibazo mfitanye n'abandi mutaramenya muzomenya mu nyuma bari muri team. Nta kibazo mfitanye na Master Rende, ibintu bimeze neza cyane kandi ni umwanya wacu wo gukora. Ego, umuntu yiyumviye ko wagize umwaka wuje ama 60 n'ubu indirimbo zawe zikaba zikifatisha zikimeze neza, twitege ko 2022 Momo Melody agiye gutera intambwe yayo. Ntabwo azo ari Momo Melody muzi mu mwaka n'umwe, kandi iri jambo ndarivuga kumbura abantu bakibaza yuko noba ntarikoreye ko ntakoze vyinshi. Mu bisanzwe iyo umwaka uri kuratangura twese uzamva buri wese no mwaka wanje. Hagaca haba no bivuga ari umunebwe atana kimwe yishimikije atari karakora, urumva mugajewe Imana imbe hafi, Imana imfashe, abantu bambe hafi, ababosi mumbe hafi, umwaka wa 2022 uzoba ari kwanje. Teguriye byinshi byiza cyane. Yego. Momo Melody muri kariyeri y'umuziki yafise indoti za jana sisi ntahura exactement indoto mfise uko ni nyinshi n'uruvangirane n'umuyoro nyinshi, like ni gifts ni njojo, like ntabwo no bivuga ngo mpera ubunyene sinzi ryari nohereza, urumva ariko ico nzi cyo nuko ndi umukozi kandi ndi kukivi, kandi uretse bavuga ngo hakwishima washimwa n'abandi kandi baravuga ko nshoboye, ubwo ivyo bavuga babivuga sabasazi. Ubu rero peut-être ndashoboye, niba nshoboye ubwo iterambere rizoza. Nko mu 2030 wibona Momo Melody mu muziki ufise ugeze? Bon, kenshi Momo Melody n'umuntu yizera Imana. Cento umuntu nizera Imana, nsanzwe nzi yuko meme mu munota umwe gusa ntashobora kwashika. Ntazi ibiza kuba mu munota w'Imana nteguriye, so je ku bwanje na planning ko nzobanda umuntu akomeye cyane.
umuntu amaze gusohoka igihugu umuntu amaze gukora ibikorwa international kurusha ivyo amaze gukora ariko ivyo vyose ni mu gihe Imana yavyemera ko Imana yashobora kuvuga ati no bihagarike cyangwa se ndagukeneye kandi mpamagara muri uwo mwanya hataragira ko nshika hiyo ariko I'm ready to work. Ego mu baririmbyi bari bafitanye amasezerano twakwita bafitanye amasezerano na zino maison de musique twakwita nka bari mu malebo urasanga kenshi amarebo bafise ama studio yabo mbega wowe havyumvira ntibikubera intambamye yo kurondera nk'abandi ba producteur bakeneye kandi gatouch cyangwa amasezerano yawe na Master Music bimeze gute ukeneye kandi gatouch mu ndirimbo yawe wumva ko jamwe ukeneye kundi mu producteur we bimeze gute Master Music je n'amasezerano dufitanye kandi naho tuyafitana sinuza ko bombuze yuko ndakurondera hande mu gihe hari akantu numva F5 atari karankwiriza bo itambere cyo kumenya ko F5 arankunda sivyo mu gihe nkore igikorwa kumva ko hari akantu gahaze wenyene ubwe uyongira ati genda hari atukongereze tugashiremo so muri ico gihe je ndacari satisfait na studio yanje na Master Music na FIG arashoboye bien sûr nta wundi mbona noja kukurondera iki igihe bizoshika nkashaka kuja kurondera kandi kundi muntu nta mpamvu iriho yo kumbuza nta no muyombutsa eko kuba tamasezerano mufitanye na Master Music sintambamye ntangorane nimwe oya bimeze neza ariko sinzi muri mu minsi iza turashobora kubishira ahagaragara tukagira ayo masezerano ariko kuba hari ntaco bon peut-être hari cyo vyo kongereza umuntu akaba sérieux akaba sérieux kurusha mu kazi ariko ubundi dusanzwe turi sérieux nta ngorane mfise na kibazo na kimwe mfise uri satisfait yego kuko ariko badukurikirana reka twibutse gato canke mubibutse mwebwe nyene Momo Melody umuziki yabutanguye ryari mu majambo make yabutanguriye hehe mega Momo Melody bavuga ko ava mu ntara ya Karusi nivyo ni hehe ego Momo Melody yatanguye umuziki umwaka wa 2017 mu kwezi kwa kabiri aririmba indirimbo nyemerera karirimbo kakunzwe ariko atahantu hamwe bafuka abonye sofu kumvise ku radio ko ntabwo nagashize kuri YouTube nanje wombaza impamvu ntayo nomenya mbaye Bujumbura imyaka ngira ngo ica kuba 5 kuva 2016 mu mpera ubwo nari mvuye hanze ko narigeze kuba nasimbiye hanze kuba yo kurondera ubuzima urazi ko umuntu w'umuhungu apfa yirukanga urabizi nawe hama ndagaruka nda starting umuziki ndiko ndawukora kandi ndabona biriko biraza kuko hariya narindi siho nduno munsi buriya narifuza umuntu nkoresha interview mugu ubu birakunda turabona yuko nshobora kuba wa muntu ejo yova mu kintu gikwiye mvuka mu ntara ya Karusi komine Buhiga zone Buhinyuza tumanika jeri eko nuko umusore w'umusonga Momo Melody mu kuheraheza urafise ico yagira umwe nabandi bakwadukurikirana cyane abakunzi ba Momo Melody n'umuziki wiwe Momo Melody ni baza yuko ari umusore umwe mu basore b'abarundi mu baririmbyi b'abarundi amukwiye guhicizere mukwiye guha umwanya mukwiye gushamwa imitahe abona yuko bari tayari ko babore kuri imitahe kuko muri jewe hari ikintu hariyo ibintu bikaze bujyana nakumvisha ama projet atandukanye je mfise muri studio wow ndazi ko kuri nkofero uyambaye umva byo bangombwa kuyikura bisigura yuko bampa umwanya bampicizere bambe hafi bansupportinge nubwo mbona ibibazo ngo bampura navyo for example YouTube account yanje barayihakinze barayitwara but it's okay kuko ziya nguvu nakoresheje kuva 2016 gushika no munsi 2017 gushika no munsi niwo mutahe munini gusumba bike ziya nguvu zanzaniye abantu bajya abantu banzi no mutahe mukuru utuma nzo kubaka n'ibindi bisumbirije utuma nzo ronka ya modoka dreaminga gutunga yanzu family yanje kwa muzima bwiza ibintu bitandukanye so bambe hafi Momo Melody official kuri Instagram Momo Melody official kuri YouTube Momo Melody official kuri page ya Facebook umwanya wose unyandikiye mandi ready kukwishura merci sana kuvyo utuganirije nuko bakunzi ba K9 TV tubashimiye cyane bari kudukurikirana twari kumwe na Momo Melody atuganiriye byinshi tunamubwira pole sana kuri ibyo byamushikiye kuri account yiwe ya kuri channel yiwe ya YouTube pole sana ariko kandi rero tubashimire mubandaye mudukurikirana munamukurikirana no kuyandi ma platform ya tubwiye Facebook Instagram na Instagram
mutumukurikirane cyane ni Momo Melody mu kumishigikira. Ciao. Ciao.